nyakubahwa muri mu nzego z'umugambwe wacu CNDD-FDD dufashanije kurongora, nyakubahwa cyane umukuru w'inama nshingamateka, mukaba rimwe mwahoze murongoye umugambwe CNDD-FDD, nyakubahwa cegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, nyakubahwa muri mu biro by'inama nshingamateka, nyakubahwa abashingamateka, abakenguzamateka, nyakubahwa abashikiranganji, nyakubahwa abakozi b'Imana, nyakubahwa ndongozi mwese, bagumyabanga, batumire bahire mwese mwitavye kuri iki gisabisho cyo ku mugoroba. Tugira amahoro y'Imana. Imana se mukama wacu Yesu Kristo ni nazwe imyaka yose. Uno munsi n'undi munsi w'akanyamuneza turose kugira ngo dusubire kuba turisuzuma, twongera dukengurukira Imana ku byiza idahengeshanya kudukorera. Abakozi b'Imana batwigishije byinshi kandi turanezerewe cyane. Turabakengurukira rero kubona mwitavye iki gikorwa cy'iteka gihesha icyubahiro Imana, kuko kubona abanyepolitike bemera bagashyira Imana imbere kandi bakabishyira no mu ngiro si ibintu bisanzwe, kandi Imana izotwama natwe itwumviriza kubera icyo. Uno munsi twiga ku ijambo rikomeye cyane ridukuramwo ubwoba. Nico gituma nanje nari nashatse yuko dutsindagira kandi twiroresha ko aya majambo y'Imana. Hariho ijambo ryashitse vuga nti dusubiremwo twese kuko turifate nka nkama. Niryo jambo ritwigisha kurinda, riri mu guhunguka nk'uko bari dusomeye igice ca 19 kuva ku murongo wa 4 shika kwa 6. Rirerekana neza ingene twogira umutima uri hamwe atamutima usimba. Ngo mwariboneye mwebwe nyene ivyo nagiriye mw'isi, ukuntu nabatwaye ku mababa y'inkona nk'abashikami wanje. Ubu rero nimwumviriza ijwi ryanje mukazigama isezerano ryanje, muzoba icibare canje mu bihugu byose, kuko isi yose ari yanje. Namwe muzombera ubwami bw'abaherezankuka, mumbere igihugu ceranda. Aya niyo majambo na twebwe dukwiye gushimikirako. Mbere jewe iyo ndiko ndaraba nk'ibi ndavyumvirije nca numva ari twebwe nyene ahubwo abarundi tubwirwa. Nimwiyumvire aho Burundi bwari buri. Igihugu cy'u Burundi cyari caramaze kuzama. Abarundi bari baragorerwa mu gihugu cyabo, abandi barangara bazerera batagira iyo bava n'iyo baja. Umunsi urizina ariko Imana yumvise ikigongwe, irumva amaborogo y'abarundi, kuko bari abarundi bose bamerewe nabi mu gihugu cyabo. Imana rero irafata ingingo atawigishije inama, kuko yari yabonye yuko ihanga ryayo ry'abarundi ritagifise gitabara. Nkako wamenga muri ico gihugu nta butegetsi buhari bushobora gutabara abenegihugu bukabanguranya. Umunsi rero warashitse aho Imana itora inzira yo kurokora Burundi, iratora mu abarundi baca imbere y'abandi, kuko uriko uraraba uno munsi
nta murundi n'umwe atanezererewe ibi bihe tugezemwo. Mpora numviriza n'abarundi bari mu mahanga bajya bavuga ngo barahunze. Uwo ari we wese aravuga ati ndakumbuye i Burundi, aravuga ati nanje ndashaka gutaha, impera y'inzira ni mu nzu. Nuvuga yuko hariho ibyiza twarose muri iki gihugu cyacu dutegerezwa kunezerererwa. Ndatangara cyane iyo nsomye ngaca niyumvira nti mbega ninde yavuze ngo umugambwe CNDD-FDD ugire ikigereranyo cy'inkona. Wumvirije uti mwariboneye mwebwe nyene ivyo nagiriye Misiri, ukuntu nabatwaye ku mababa y'inkona nkabashikani wanje. Ndazi neza ntakekeranye, ndazi neza yuko uwiyumviriye ubwa mbere, umugwi wiyumviriye ubwa mbere kugira iki cibutso c'inkona ntiyarinze gusoma Bibiliya. Ibyo ari byo byose Imana yari yamurungikiye umutima mweranda. Rega naho mu Burundi byari uko, Imana twomenya yuko itakitubonekera mu gisaka cya Kantigishe nka kumwe yabigirira Musa. Ibyo twokwama tubizi kuko Musa niwe yabonye umuriro waka mu gisaka, mugabo ico gisaka ntikirimuke. Turavye mu guhunguka abandi bita kuvayo ikigabane cya 3 kuva ku ndwi gushika ku 10. Twebwe uno munsi Imana ntikitubonekera kujya kuko tugeze mu bindi bihe. Twebwe Yesu Kristo yaravuze wenyene, niwe yavuze ati sindabasize mwenyene nzobarungikira mutima mweranda. Nuvuga ko dugifise n'ubu Imana iguma izira twereka iciza n'ikibi, niwe mutima mweranda. Nico gituma rero ntituze dutangare ngo twabonekewe, hariho mutima mweranda, mpemu yera iguma ari yitumurikira itwereka ico dukora ciza ni no kwirinda ikibi. Nico gituma rero usanga ivyo dukora vyinshi twoshwa na mutima mweranda. Nico gituma rero tutogira ubwoba. Iyo mbonye abarundi bakunda kugira ubwoba, nkunda kuvuga nti nabafise ukwemera guke. Umunsi abarundi bogira ukwemera gushitse, coba koko kurya Imana nayo yabwiye Abanyisirayeli, coba igihugu c'umurima w'Imana koko. Kuko n'ubu murabona yuko Imana idufitiye uruhara runini cyane. Ntimugire ubwoba rero, kuko natwe ubwo butumwa twaraburose kandi n'ubu tuguma tuburonka. Ntitugire ubwoba. Uyu munsi Imana natwe iratubwira iti ntimutinye kuko ndi kumwe namwe, ntimuhugumbwe kuko ndi Imana yanyu. Igihe twavuga tuti Imana tuyihaye ikibanza ca mbere, naho nyene nobabwira yuko ari mutima mweranda tuvugiyemo, kuko ntitwafashe Bibiliya ngo tuvuye ngo twigana Abanyisirayeli. Vyaje uko nyene mu ikoraniro kaminuza, hanyuma turafata ingingo, dusangana ingingo tutavuga tuti yazanwe nande cankende, ni ingingo yavuye mu ikoraniro kaminuza. Vyerekana yuko Imana yo nyene yari iratubwira, kandi guhera ico gihe Imana yaratweretse inzira nziza gushika n'ubu turiko turagendera muri aya mahoro. Imana rero iriko iratubwira, tuboneraho akaryo kwisuzuma. Kubera iki twogira ubwoba? Nivyo umuntu arashobora kugira ubwoba, kuko ubwoba turagendana n'ibintu bisanzwe, ubwoba turagendana. Nico gituma Imana iguma ivuga iti ntugire ubwoba kuko irabizi. Bavuga yuko muri Bibiliya ntugire ubwoba, iryo jambo n'ayez pas peur, ntugire ubwoba, ko ryanditse inshuro 365. Novuga ku munsi Imana irakubwira iti ntugire ubwoba. Abarundi ntagire murundi agira ubwoba, kuko ivyo twaciyemo ni vyinshi. Nivyo umuntu ugira ubwoba, turagendana mu ubwoba boroshe gutsinda. Hariho igihe ugira ubwoba kubera ikibi wakoze.
twibuke Adamu ahejeje gukora icyaha, Imana yaramuhamagaye imubaza ahari, hanyuma Adamu acarishura ati nakumvise ishwashwa mu murima nca ngira ubwoba kuko ndi gusa, niko kwinyegeza. Yumvise ubwoba, ingaruka y'icyaha yaciye abona ko ari gusa, ubwoba buca buramutekera. Ubwoba rero burava ku mabi dukora, tugakora ikibi twinyegeje, ariko mu nyuma akaba ari twebwe nyene twicira urubanza, ndetse duhejeje kugwicira tugaca tubona ko n'abandi baruduciriye, ari harya tuca tugira ubwoba tukaba bagatinya shengero tuhakuja abandi bari, kubera ubwoba tuzi yuko kujya twagwiciriye nabo bamaze kuruducira. Ubwo bwoba rero kugira ngo buhere nuko uwakoze icyaha ahanwa. Nico gituma ubucamanza tuvuga yuko buvura. Ubucamanza iyo umuntu ahanwe ubwoba burahera, kuko acamenya ko atakikiriko kiramukurikirana. Mbere twebwe duhatubwira n'abarya b'inkozi z'ikibi badukoreye iki mu 2015, tubabwira tuti nimuze kugira bihere, ubucamanza bubacira urubanza hanyuma bihere, kuko biba biheze, ubucamanza buravura. Nico gituma rero umuntu yobanza akagerageza uburyo bwose ntakore ibicumuro. Yakoze icyaha naho akemera akagihanirwa, ndetse iyo habaye urubanza n'ikigongwe niho cyoroha. None wose abira ikigongwe icyaha utagira. Erega n'Imana naho ari munyakigongwe nayo nyene irahana. Kiya gihe Adamu na Eva bakoze ikibi, baragize ubwoba n'ivyo, mugabo Imana yarabahanye. Yahanye umuntu wese icyakoze kugira ngo ico cyaha gikogwe. Inzoka yarahanywe iravumwa mu bikoko byose byo ku isi. Eva yarahanwe, Imana iravuga iti ubu uzosaminda kandi uzogira ubabare mu kwibaruka. Umugabo Adamu yaramuhanye, iravuga iti uzorya ubiza kuya, ndetse n'isi Imana yaravumwe kubera igicumuro. Murumva yuko na Imana nayo ari munyakigongwe, nayo nyene irahana kugira ngo bihere uve muri bwa bwoba bw'icyaha. Rero si ubwoba bwo guhanwa gusa umuntu agira, hariho n'ubwoba bwo kurangura ubutumwa, navyo biratera ubwoba. Iyo ubona ufise ubwoba iminsi yose uzaye ico bwavuyeko kugira ngo umenye ingene ubwikurako. Turibuka n'igihe ca Musa, nk'uko baguma babitwibutsa abakozi b'Imana. Imana imaze kumushikiriza ubutumwa, Musa wenyene yaciye avuga ati ndindega Mukama kugira ngo nturukire Farawoni nkure bene Israeli mu Misiri, jewe ndiki. Yaragize ubwoba. Mugabo Imana rero nayo iguma ituremesha ikavuga iti ntugire ubwoba, ndi kumwe nawe. Soma mwihunguka canke Kuvayo 3 igice ca 12. Imana iguma ituremesha ivuga iti ntugire ubwoba. Umuntu rero nawe yoba yatinye yuko ubutumwa bamuhaye buteye ubwoba, iyo ari ubutumwa bwiza nta kugira ubwoba, kuko Imana muba muri kumwe. Ndetse novuga nti Musa ntiyashizwe, kuko yaciye asubizamwo atehe ngira ngende kwa bene Israeli ndababwire nti Imana y'abasogokuru banyu yantumye iwanyu. Nibambaza bati izina ryayo nirihe, nzokwishura iki? Murumva yuko amazinda ya Musa ntiyaheze. Imana irongera iramumara amazinda iti nduwondi niwe yantumye iwanyu. Aba ari byo aza kuvuga. Si Musa yagize ubwoba bw'ubutumwa gusa, kuko muribuka na Yozuwe nawe nyene yaragize ubwoba. Imana irabona ko afise ubwoba, ariko iguma iremesha.
Imana yaremesheje Yozuwe iramubwira iti nta muntu n'umwe azoshobora guhagarara imbere yawe iminsi yose y'ubuzima bwawe, nzogumana nawe nk'uko nagumanye na Musa, sinzokwirengagiza kandi sinzoguheba. Uno munsi natwebwe Imana iravuga iti narabakuye muri vya bihe bibi, nanje nzoguma impande yanyu, mugabo hariho ico nayo isaba. Imana iradusaba ikintu, nico rero dutegerezwa gukomeza kugumiza kumuzirikanyi. Turavuga tuti Imana iravuga iti komera, yarabwiye Yozuwe iti komera ube intwari, ni wewe uzotuma iki gihugu gishikira intara nari naremereye kugabira basokuru nshizeko n'indahiro. Imana iguma ituremesha, mugabe ikatubwira iti nawe shikama ushira amango, komera ube intwari. Utemeye kurinda, naho nyene murazi yuko Imana igira aho imaniye. Imana igasubira ikabwira Yozuwe, natwe niko itubwira iti nupfe gukomera kandi w'intwari rwose, witwararike gukora ukurikiza amategeko yose umusavyi wanje Musa yakwigishije, ntuze wigere uyaca iburyo canke ibubafu kugira ngo uroranirwe aho uzoja hose. Murumva yuko Imana iratubwira iti komera kandi ube intwari, ikavuga iti ukurikize amategeko yose. Igitabo cy'ayo mategeko Musa yari yaragishikirije Yozuwe. Imana kandi yarongera amubwira iti komera kandi ube intwari, ntugire ubwoba canke ngo wihebure, kuko umukama Imana yawe muzoba muri kumwe aho uzoja hose. Tubisanga muri Yozuwe igice ca mbere kuva ku karongo ka 5 gushika ku 9. Murumva ko Imana yama iri kwiraturemesha, kuko natwe twayihaye ikibanza ca mbere. Igikomeye muri byose rero nuko Imana ivuga iti ndi kumwe namwe. Twe natwe turavyo twavuye tukaraba ingene turasohoka mu bigoye, turabona yuko Imana itubwira iti ndi kumwe namwe. None rero twebwe ntitwashobora kugira ubwoba. Kubera iki Imana iguma ituremesha? Ubwoba n'umugabo baragendana. Kuko Imana ituremesha ikaduhumuriza, niko natwe ubwoba buduheramwo. Ico mwamenya nuko ubwoba busambura. Ubwoba nibwo butuzanira ingorane. Ubwoba bwacu burava kenshi kukutemera kubaho nk'abandi, tuhagendera mu zindi nzira zidahuye n'amategeko, kubera ko abandi bariko baraturaba kenshi biradutera ubwoba. Kuko muze murabe mwese, hari uwo murabona afise ubwoba ngo barankunda? Nta muntu n'umwe aravuga ngo ndafise ubwoba kuko barankunda. Mugabo uravuga uti ndafise ubwoba kuko barabona ikibi nakoze. Rero ntidufise ubwoba bwo gukundwa, dufise ubwoba bwo kurabwa utunenge dufise. Tugeze bwo bwabo tuvemwo, nitubanze tuve muri utwo tunenge. Uyu munsi rero Imana iratubwira iti niturinde tube intwari, dukurikiza amategeko, gutyo niho dushobora gutsinda ubwoba. Ndiko ndaraba rero tukaraba mu bwuzure bushasha, isezerano rishasha, Yesu nawe aratubwira, kuko mu buzima turagendana n'ubwoba bwa kazoza. Nawe akatubwira ati ntimurazwe ishinga n'ubuzima bwanyu, mwibaza ico mworya, ico mwonwa, canke impuzu muzokwambika umubiri wanyu. Raba inyoni zo mu kirere, ntizibiba, ntizimbura, ntizica ibigega, ariko so wanyu wo mw'ijuru arazigaburira. None ntimuziruta kure? Nimwumvirize rero ingene Yesu Kristo nawe atubwira
twebwe turacika inkokora tukumva ubwoba bw'ejo bwa kazoza, mugabo nawe akaduhumuriza. Nta mvo rero hari yuko tugira ubwoba. Arongera akatubwira ati vyongeye ninde muri mwebwe yoshobora kwiyongerereza akanya na gatoyi ku kuramba ngo nuko bimuhagaritse umutima. Niba woshobora kwiyongerereza ko akanya na gatoyi ko kugira urambe, shaka rero bwa bundi rero ureke ugira ubwoba kuko urazi ibyo ari byo. Yesu arongera akatubwira ati nimureke rero gusimbwa n'umutima mugira muti mbega tuza kurya iki, canke muti tuza kunywa iki, canke muti tuza kwambara iki. Abapagani nibo bakurikirana ivyo bintu vyose, nkako so wanyu wo mwijuru arazi ko mukeneye ivyo vyose. Nimutangure rero kurondera ubwami bw'Imana n'ubutungane bwayo, ibindi izoheza ibibongererezeko. Ntimwitwararike ivy'ejo, ejo hazokwimenya, umunsi wose ugorwa n'ivyawe. Tubisanga muri Matayo 6 kuva ku karongo ka 25 gushika 34. Nico gituma adutegeka muri ca gisabisho ca Dawe wa twese avuga ati uduhe ivyo kurya bidukwiye umunsi. Kugira ubwoba bw'ejo Imana irahabona. Ntiwigungire ko ibintu wibaza ngo nivyo uzorya ejo, kuko ejo Imana irafise ivyo izoguha. Kuko benshi batwagwa n'umutima muke akavuga ngo vyose bizi wanje. Rero twebwe nk'abarundi twamaze kumenya Imana tukayiha ikibanza ca mbere, nico gituma twama turirimbira nk'akaririmbo kacu twaba tuvuga tuti mu bakatolika ngo nukuri kuri jewe ubuzima bwanje ni Kristo, nzogumana umutima rugabo n'ahandi hose, mpfuye canke ntapfuye. Nawe mumva tugira ubwoba bw'iki? Twaba turiba nzogumana umutima rugabo mpfa ntapfa. Kubera iki tugira ubwoba? Tuzi yuko ubuzima bwacu twamaze kubuha Imana tukayiha ikibanza ca mbere. Rero imbere yuko ndangiza, nagomba nterere bimwe mu vyotuma dutsinda ubwoba. Nta kindi atari kwishimira Imana yonsa. Imana kuko iratubwira iti niwagendera mu nzira zanje, niwagumya amategeko n'amabwirizwa yanje, niwagendera imbere yanje n'umutima wawe n'umutima utunganye kandi ugororotse, niwakora byose nk'uko nabigutegetse, ukazigama amabwirizwa yanje, nutanyikurako, nutaja gukorera izindi mana, nutatwagwa umutima n'izindi mana, uzoba wanje iminsi yose y'ubuzima bwawe. Murumva yuko twebwe nitwagendera mu nzira mu mategeko y'Imana, ubwoba buzoba buheze kuko nta kizoba kitwagira. Ubwa kabiri no kubanza gusubiza amaso inyuma, turabe intsinzi tumaze kugira n'ingorane twaciyemwo n'intsinzi twagize. Nico kimenyetso kitwereka neza yuko ataco dushobora kuba. None ga yemwe turi nk'abarundi, turavye intsinzi tumaze kugira, dukeneye ibimenyetso ibihe? Dukeneye ibimenyetso ibihe? Dufate ku kimenyetso kimwe gusa. Muribuka amakungu ishyirahamwe rya Buraya rivuze ngo rirafata ibihano u Burundi. Mu Burundi bavuga yuko twebwe
amahera akoreshwa ku mwaka dukoresha ayiwacu ari ibice 48 kw'ijana, amakungu akazana 52 kw'ijana. Nimwiyumvire ingene 48 kw'ijana byacitse 100 kw'ijana, abarundi bakaguma bahembwa, leta igaguma ikora, abarundi ntibagware kwashi, ahubwo Imana ikitwongerereza umwimbu gushikaho uno munsi ari twebwe dusigaye dutunga n'abandi. None ikindi kimenyetso dukeneye ni ikihe cyotuma tugira ubwoba bw'ejo? Ntamvo nimwe ihari yuko abarundi tugira ubwoba. Turabe izo ntsinzi zose twagiye turagira ni nyinshi cyane. Hariho igitangaza cyabaye ku Burundi. Mwe mwarabonye ku isi aho abantu bagwana n'abene gihugu bakicara no kwicana, hari umunsi uri izina ugasanga bonyene bari kumwe basangira kabisa gahiye. Cyane cyane dufatire ku ngabo. Ingabo zahora zigwana zicana, umunsi uri izina ugasanga izo ngabo zose zifise ibigwanisho zikaca zirara hamwe, umwe akagira izamu akararirira uwundi, kandi uwundi akemera agasinzira azi neza kuri ko arararira ari wa wundi yahora kumuhiga ngo amwice. Hari igitangaza kirutira. Ni mutima mweranda yaje muri twebwe abarundi kugira ngo dukire. None ga yemwe turondera ibindi bimenyetso ibihe? Turafise ibyo bimenyetso vyerekana ko Imana turi kumwe, ku buryo atamvo nimwe dufise kugira ubwoba bwa kazoza, kuko Imana iri kumwe natwe. Ikintu gikomeye cyane kigira gatatu nuko umuntu ugira ntagira ubwoba kirazira kwicara nakore. Kora ntiwicare kugira wime umwanya wawe ivyo ubona biteye ubwoba. Igituma ubona ibiteye ubwoba no kubera wicaye atacu uri kurakora. Kandi no mu ijambo ry'Imana riradutegeka yuko kizira kwicara. Iyi si Imana yiduhaye kugira tuyihingure ibe nziza. Wicaye rero utangura kugira ubwoba bwa kazoza, kuko ucubona ibigutera ubwoba. Mugo uri kubikogwa ugakora ntuzobona ibigutera ubwoba. Rero nagira ndangize mvuga nti abarundi ntidusubire kugira ubwoba, Imana iri kumwe na twebwe, kandi iyakoze bya bindi nizokora n'ibindi. Igira amahoro y'Imana.